turabagumbiriye cyane turanabahobeye tuvuga ati amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye hose natwe akomeze kubana natwe. Rero ibintu novuga ko ibintu bya sinema bigeze ku rundi rwego, bigeze ku yindi ntambwe, bigeze no ku yindi level. Navuga ko hari ikindi kintu kidasanzwe benshi bari kubaribaza kiriho kirasirikira cyane. Sinzi ko ari filime zaryoshe, sinzi. Ego reka dutangure tubabwire amakuru adasanzwe akora amafilime cyane kandi atabikoze umwaka canke mu mwaka uheze, ego canke mu wundi mwaka. Hari umukinyi w'amareresi asanzwe yarabitanguye kuva kera kandi yabikoze cyane kandi yanabigize n'umwuga, ayongera aranevyihebera. Ego turavuga ku mazina y'isuna y'abavyeyi yitwa Niyonkuru Estime. Yakinye amafilime menshi yitwa Estime. Yarakinye mu mugwi witwa Ihuriro, yarakinye mu mugwi wa Alvera Muhimbare, yarakinye no mu migwi myinshi cyane kuko filime amaze gukina ni nyinshi ntago ari zike. Ego mwangambwe uce c'Uburundi. Ego Estime rero ibi bintu by'amareresi bimeze gute? Estime ibintu by'amareresi ko bimeze, icyambere kimwe n'umuntu n'umunyempano mu bintu bya sinema. Arafise ikintu nawe ashoboye, arafise ikintu ashoboye cyane kuko tuko turaraba ndetse tukanamukurikirana, turabona ko harimo akantu k'akanyempano no gukora cyane ndetse no kuba bikunda ndetse no kubyihebera. Rero ubu Estime amaze gutangura gukina ireresi y'Uburundi, yaciye hagarika ibintu byose yari arimo yifokasinga kuri filime y'Uburundi. Estime ni umwe mu bantu bariko baratuma filime y'Uburundi iva ku rundi rwego igera no ku rundi rwego itera imbere. Estime ntiyashobora guhera iminsi adakinye muri filime ziba zigiye zitandukanye. Estime rero abantu benshi bariko baribaza Estime nibiki. Estime yakinye muri filime yitwa Estime, filime ziraho zo mu myaka yaheze. Estime ari muri Feu Rouge ariko akina ku izina yitwa Esti Boy. Estime ubushize muri filime bitwa Parma iriko irarengana ku rubuga rwa Parma. Iyi filime y'umwe mu bakora amareresi yitwa Eveline, afise ikindi kintu yitwa Esti Music Record. Estime rero ni umwe mu bantu novuga ko bariko bagereka itafari kurinde mu bintu bya sinema. Abantu benshi bariko baribaza mbe Estime ni umusore cyane arubatse. Tubabwira ko Estime ari umusore kandi naho yoba yubatse. Estime naho yoba afise umuntu bakundana bari hamwe, Estime ni mu artiste yitahuye. Estime nta role nimwe adashobora gukina. Estime mu nkundo, mu bintu bya romance arimo. Estime mu bintu bya action arimo. Estime mu kintu cyose umubwiye menga abagifisemo experience. Benshi bariko bavuga cyane ku mafoto bakibabona arengana. Muri filime turahera muri filime Etat Civil. Etat Civil murabona ari kumwe nari na Movies muri bariko barakinana mu bintu bitandukanye ku mabizu Bugesera. Murabona ko bitagiye bikurikirana abakurikiranye filime Etat Civil. Tubabwira ko ku batarayiraba bagende bayirabe ice ku rubuga rwa na Movies. Ego turaje muri filime twakwita filime Parma. Ndetse naho tujya gatinya My Life Story ya Alvera, hari ukuntu yarameze kombure. Donc ukuntu we wakina tuba rutuntu twa romance ariko tuvanze na kandi kantu. Murabizi cyane konsumbya. Estime rero muri Parma turabona yagiye aha amabizu abantu benshi bakibaza ati none ko tubona ari amabizu y'amasantrale kandi ayo mabizu abahabwa abantu bakundana ndetse nabubatse, bizohereraho ibintu ko Estime yiyegereza abakobwa cyane, bizohererahe? Mbe umufiance wiwe abifata gute? Mbo Estime akunda filime gusumba mbere n'umuryango. Estime akunda filime gusumba n'umufiance w'abakundana. Iyo rero bamubwiye ati irore yawe imeze uku, aha hantu nuko bigenda, ni wa muntu nyene abikora uko. Nico gituma ndababwira ati
umu-artiste ategerezwa kuba ari umu-artiste kandi abikora neza. Rero izi foto mubona ngaha ni foto nagerageje kurondera, si zose, ni zimwe muri ziriko zirasirikira zivugwa ko ibintu byinshi. Ego ntabwo ari abakobwa bakundana canke se bari mu rukundo, kumbure hamwe boba bari mu rukundo, kuko turaje kuri Rina Movies turabona ibintu byahabaye, turaje muri Parma turabona ibintu byahabaye. Rero tugiye kubona menga yoba ari abafiance, yoba afise abafiance benshi kandi bose bakifotozanya, bamwe baca bafuka. Ego tubwira ko umufiance we hari hose yakomeza gutekana, kabarakazi. Ego atahure karakazi, kandi novuga ko arakazi kariko kagenda neza, ko na cyane cyane ibi bintu bariko baratahura ibintu. Iyo bavuze filime bisaba ko umuntu ayikina yiyambika ishusho y'ivyo bintu bamubwiye ategerezwa gukora. Ndasubiramo, umuntu ategerezwa kwiyambika ishusho y'ivyo bintu ategerezwa gukora. Nambe bakubwiye ko uzoba umusuma, utegerezwa kuba umusuma nyene bigaragara ko aribwo buzima. Nambe bakubwiye ko ushobora kuba ni byinshi, ikintu cyose bakubwiye utegerezwa kuba uri ico nyene. Ako kantu rero karaba abasineyaste. Les amis, hariho umusineyaste baharone atari kuvuga ngo ntayishoboye, akayanka ngo ni kubera hari ibi, ni kubera ngo bamubwiye ko azokwica umuntu, ni kubera ngo bamubwiye ko azoba indaya, ni kubera bamubwiye ko azoba igisuma, ngo kubera se. Oya, ubu n'ubutumwa tuko turaha abantu, n'ubutumwa. Rero ubu butumwa tuko turaha abantu, iri foko twinjira cyane tukishanisha n'ubwo buzima tuba turimo bwo muri filime. Haba bisigaye inyuma ya filime tuba tumeze neza, tuba turi muri bwa buzima bwacu nyene. Ego dushimira cyane abakuzi ba Burundi aho mere hose, nibaza ko ibi bintu muzobitaho ko muri uko biriko biragenda kose. Ego hama mukomeze kugira imigisha n'imihezagiro, nta kibi, nta nzu iri kirasha, nta rwanko rurimo, ni cyane cyane kugira ngo tubane hafi, tubereke kumbura ibintu byiza cyane, kuko tutabayemo ubuzima turiko turakina, kumbure muce mubona ko twaswase, muce mubona ko abakinyi b'amareresi bariko bakina ibintu bitari byo. Rero dushimira cyane abakinyi b'amareresi aho bari hose, abo bose bamaze kwitahura bakamenya ko ari abartiste bategerezwa kujana n'ico baba bababwiye kwinjira mu bwo buzima, bakabwinjiramo na cyane kugira ngo ibintu bishikare bigenda neza. Turashimira abantu bose aho bari hose, bari mu mpande zine z'isi, na cyane cyane abadukurikirana kuri Burundi. Numirira abantu bose aho bari hose bakomeze kudukurikirana kandi babane nacu ku munsi ku munsi, tubagiza ko ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo ntitubatevye cyangwa se ntimumenye amakuru abatandukanye. Ugasanga umuntu hariho ifoto abonye ntaco ayiziko, kandi yategerezwa kuba akizi nk'umukunzi wa Burundi. Mukomeze rero kugira imigisha n'imihezagiro. Ico tubifurije n'amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hose.